munyamabanga Tanda munyamabanga nikuriyo Reveriyano ukugeneza mu bagumyabanga. Eka nsubire ndabaramutsina n'abahe n'ikaze mwese banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose dushikiriza kuri numarisha kuri yacu kandi yanyu ya ICTV nyambonesha kuri himwe rudende bashikiriza amakuru n'ibiganiro bitandukanye bivugwa irya nino. Dutanguye twumviriza akaririmbo ko guhayagiza umukuru w'umugambwe CNDD-FDD Reveriyano Ndikuriyo. Twarababwiye amakuru menshi ko Reveriyano Ndikuriyo yatanguye kwiyamamaza kana karirimbo kamuhayagiza. Hakaba rero hari abibaza ukuntu umukuru w'umugambwe ashobora guhimbirwa indirimbo, bati izi ndirimbo bazirimbira umukuru w'igihugu ubuho ziriko ziraririmbirwa secrétaire général w'umugambwe. Ati muri CNDD-FDD vyose birashoboka, ati ibi bintu ntabwo bisanzwe. Reveriyano Ndikuriyo murazi ko yiteguriye ku kibinikiza kuba umukuru w'igihugu agasubirira Ndayishimiye Varisito. Akaba hatanguye gusohoka rero n'indirimbo zo kumuhayagiza Reveriyano Ndikuriyo igihangange mu mugambwe CNDD-FDD. Ndabaramukije mwese banywanyi bacu mukurikira amakuru n'ibiganiro vya misi yose tuba turiko turabashikiriza kuri numbonesha kuri yacu kandi yanyu ya ICTV. Ano makuru tuyatangurire imabayi. Ninde yishe Dafroze Nizigiyimana? Mu gihe mu gihugu cose havugwa ibiziga biguma bitorwa, hirya y'ejo mu gatondo genekerezo rya 21 genekerezo rya 22/0/2023 haratoye ikiziga c'umukenyezi muri zone Buhoro ya komine Mabayi mu ntara ya Cibitoke. Ku mugoroba wo kuwa gatandatu genekerezo rya 21/0/2023 Daforoza yari yagiye gusyesha imyumbati. Hageze gutaha haca hagwa imvura nyinshi, Daforoza arugama, bishoboka ko yagumye ku kirabo kimwe co ngaho i Buhoro. Amwe rero mu masoko akaba avuga ko yicaye mu kirabo agasangira n'abandi. Imvura ikeye, Daforoza Nizigiyimana yaratashe hoba hari hafi y'isaha imwe y'ijoro. Inzira acamwo mu gutaha ica mu mirima y'icayi ngaho nyene i Buhoro. Ni muri ico gipimo c'icayi yafatiwe n'abamunize basiga bamwishe. Bamwe rero mu bari muri ca kirabo barafashwe ku mvo z'amatohoza. Dafroze Nizigiyimana akaba yarafise imyaka 54 y'amavuka, asize abana 4. Ibiziga bibandanya bitorwa kuwa gatandatu nyene genekerezo rya 21/0/2023 haratoye ikiziga c'umugabo hafi y'akabare bita Nyabugete Beach ni muri zone Kanyosha mu gisagara ca Bujumbura. Ico kiziga nticamenyekanye, abajejwe intwaro baciye bihutisha kumuhambisha atamatohoza mukozwe ko. Umwe mu bari ngaho yatwandikiye ati abanyagihugu barashatse kuvyanka ngo hakorwa amatohoza. Umukuru wa zone Kanyosha na mustaneri baca barakara cane, abanyagihugu barigira imbonerakure aba arizo zija kumuhamba. Kuri ubwo bwicanyi bubandanya kwibonekeza ku biziga biguma bihambwa atamatohoza, leta y'u Burundi yegumira mu gacerere. Hari inkuru nanone y'umubabaro. Hari umuryango uriko uca mu bihe bitoroshe na gato. Serugo Fulgence Nizigiyimana yararwaye inyuma y'imyaka 3 abaganga mu Burundi bamukurikirana bamumenyesheje ko ingwara yiwe batagishoboye kuyivura mu Burundi. Abiwe barikokoye baramufasha kuja kwivuza muri Kenya aho yaramaze amezi. Mu gihe hari icizere ko Fulgence Nizigiyimana yagira atahe kubandanya afatira imiti mu Burundi. Ku munsi wa gatandatu uheze genekerezo rya 21/0/2023 yumvise ububabare bwinshi acikanira mu nzira agiye gusubira kuraba umuganga. Fulgence Nizigiyimana yasandabiye muri Kenya mu gihe umuryango wose uri mu Burundi. Abiwe bipfuza gutahana ikiziga c'umuhisi kugira bashobore kumusezera. Uyu muryango urasaba uwogira ico ashoboye ko yowuterera mu bihe bitoroshe uriko uracamwo, wogira ico ashoboye kubafasha yogicisha ku nomero
z'umupfakazi wa Fulgence Nizigiyimana. Kuri Eko Kashi ni 71 ubusa 618, nayo kuri Rumikashi ni 68 ubusa 30 ayo matelefone yose yanditse kw'izina rya Alice Kampimbare, akaba ari we mushobora gucishaho ubwo ubufasha kubo bagize ico bashoboye gufasha. Twigarukire ku vya Reveriyano Ndikuriyo umukuru w'umugambwe CNDD-FDD. kiremesha mu mugambwe neza mu bagumyabanga, noneho rero janda janda munyamabanga Ndikuriyo Reveriyano neza mu bagumyabanga, abagumyabanga tugushigikire neza mu bagumyabanga, abakenyerera rugamba tukuvyinire neza mu bagumyabanga, imbonera kure zikuzunguruke neza mu bagumyabanga, abahumure bakumvire neza mu bagumyabanga, ibiswi Reveriyano murazi ko hari havuzwe amakuru atari make ngo kuyo bagiye gukurwa mu mabanga yo kuba umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD, abandi bati Reveriyano ariko iyo ritegurira kuba umukuru w'igihugu. Imbere yaza yaramaze no gutangura imyamamazo irya nino mu gihugu, hasohotse ururirimbo ruhayagiza umukuru w'umugambwe CNDD-FDD, ariko bamwe bati nta kamuna, ati ibi nibisanzwe, igihugu kirimo umukuru w'igihugu ntabwo umuntu ashobora guhayagizwa nk'uko, ati ahubwo Reveriyano Ndikuriyo niwe wasanga ari umukuru w'igihugu. Benshi rero bakaba batabifashe kumwe, gutandukanya amakuru tubandanya kubashikiriza. Ariko hagati aho reka manze ndababwire ko kuri uyu wa mbere igenekerezo rya 23/0/2023 imigambwe 17 yemewe n'amategeko mu Burundi yaraye isohoye urwandiko rwerekana ko ishigikiye ibikorwa vy'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye bijanye no gutuza abanyuruza amatungo ya leta. Urwo rwandiko rwasomwe n'umukuru w'umugambwe Rajebu Jean Dodier Mutabazi hamwe na Jacques Bigirimana arongoye umugambwe FNL. Muri urwo rwandiko bakaba basaba ko abarwizatunga bose baronkejwe amafaranga mvamakungu devise bagiye kurangura hanze, hama ntibazana ibidandazwa ko bategerezwa kuyasubiza mu maguru masha nk'uko biheruka gusabwa n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye. Ibyo babishikirije nyuma y'ikoraniro kaminuza risanzwe Congrès Ordinaire ry'umugambwe CNDD-FDD ryabereye mu ntara ya Gitega kuri uyu wa 22/0/2023, aho umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yasavye abanyuruje amatungo ya leta kuyasubiza, aca agira ko atanga inomero za konte bazoyashirako mw'ibanki nkuru y'igihugu BRB. Izo konti zikaba ari 111 ubusa 334 kubipfuza gusubiza amarundi, nayo hakaba hari n'inimero 3302 ubusa 21 akaburungu 62 mu madolari hamwe n'330 akarongo 831 mu mafaranga y'amayero. Abo banyamigambwe bakaba kandi bamenyesha ko bagiye kubandanya bashigikiye umukuru w'igihugu mu nzira nziza yafashe yo gushikana ku iterambere Uburundi. Bakaba bamenyesha ko bishimiye kubona afise ihangiro ryiza ry'uko ngo Uburundi bwoba buri mu bihugu biteye imbere mu mwaka wa 2040. Ivyo rero akaba ari byo nokubwira, nkaba no kwibutsa ko muri iryo koraniro ridasanzwe ry'umugambwe CNDD-FDD riheruka kubera mu ntara ya Gitega hafatiwemwo n'izindi ngingo zidasanzwe. Akarorero, umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yamenyesheje ko ikirundi kigiye gukoreshwa mu kazi ka leta mu manama akorwa n'inzego za leta, kandi ko n'ivyegeranyo bizoba birandikwa byongera bisomwa mu rurimi rw'ikirundi. Ikindi nuko iyo koraniro ryaheze uwo mugambwe
mugambwe wiyemeje ko inyuma y'umwaka umwe ata murundi n'umwe azusubira kugenda atambaye ibirato kuko ari kimwe mu bimenyetso biranga ibihugu bikenye. Hazokwemezwa kandi umugambi wo guteza imbere inyubako mu ntara zose no mu makomine y'igihugu.